every day you shows me steadfast love. I'll sing for you, I praise you, I worship you, my steadfast love. Hanyuma rero nk'izo nyene numva ndose umuntu afasha nkakora muri studio bimeze neza, navyo vyombera vyiza vyonezera cane nivyo yego. Kubijanye navyo n'amafaranga sindashobora gutera imbere negera imbere cyane gose, ariko ndavyizeye neza yuko nzotera imbere nkashika ahantu nifuza gushika. Singo bro. Bishitse ushaka umuhungu ameze gute aje kuturaga avuga ati gusino kwanga turabaramukije abariko baradukurikirana Ikimamara TV dukubitiye mu ntara ya Kayanza kumwe turatubigenza ndishogenda ahantu hari impano ngo tuveyo cyake tubazaniye kuri umunsi rero turi mu ntara ya Kayanza dusanga umwigeme mwiza cyane bona turi kumwe ngaha anya akaba ari umwe mu bigeme ameze neza reka gifatamo neza afise impano dushaka gushira ahabona reka imbere yuko tugira byinshi tuvuga tubanze dutangwe tumuramutse turakuramukije mahoro. Turi ku Kimamara TV aho abantu benshi berekana impano zabo dushaka widondore ubanze kwanza wibwire abariko baradukurikira turiko turaganira nande. Murakoze. Ku mazina abavyeyi banyise nitwa Irishura Berica, umunyeshure nkaba ndi umuririmbyi ndirimba zo guhimbaza Imana. Ibi bintu ubifatanya gute kuririmba no kwiga ntabwo bikujena? Oya ntibinjena kuko kuririmba ntibisigura yuko urinda gufata umwanya uje nko muri eglise canke uje muri studio uririmbe recording, ariko umwanya wari wose uba ufise ushobora guhimbaza Imana ntibifata umwanya urimo canke igihe no mwibara uri ushobora guhimbaza Imana uri kurigira uri wenyene guhimbaza Imana ibintu rero partout ahantu hari hose ushobora guhimbaza Imana hari. Berica asanzwe aririmba muri eglise? Ndi umuririmbyi muri chorale rugwaruka. Hama ukongera ukaririmba n'indirimbo zawe kiri cyane? Ego bimbamwo niko no bivuga bimbamwo ego. Muri chorale ni uririmba wenyene canke iyo chorale nisanzwe ifise izindi ndirimbo muhuriramo? Isanzwe ifise izindi ndirimbo duhuriramo ego. Turiko turaraba impano yo kuririmba ni impano ikunda kugiramwo isaba inguvu. Wowe nk'umwigeme weyemeje kuvuga ati reka ninjire muri kariyeri yo kuririmba, ubona inguvu uriko urakoresha zikura he, uburyo buva hehe canke? Murakoze. Apuyambeje nuvuga yuko ndayihabwa n'Imana, niyo impa n'indirimbo ikazinterekamo ikazimpa niko no bivuga. Kubijanye navyo n'amafaranga sindashobora gutera imbere negera imbere cyane gose, ariko ndavyizeye neza yuko nzotera imbere nkashika ahantu nifuza gushika. Kugeza uko tuzi ibijanye n'uburyo ku banyeshuri babigoye, uburyo ukoresha ubukura he nimba atari banga? Uburyo nshobora gukoresha abagenzi yego bamwe bashobora kuvuga ati tuguterere, ugasanga naho nkorera nyene kubera mu DJ nkora ko agatabura ko ndi umunyeshuri akavuga ati wewe sinkorere nkuko abandi ndabakorera, bimwe no gufasha n'ubufasha byose babirimo, bavuga ati kuri umunyeshuri ndagutabura nta ukora nyene nta kazi kamwe yose nikaye, agashavuga ati rero ndakoroheza muri ubu buryo, ugasanga ni bwa buryo nyene buri hafi na hafi ndashoboye kushikira. Urafise manager? Oya nta manager ndagera kuronka. Ni producteur aba bugufasha? Ego ni producer nyene afasha. Berica très bien, turabishinyo gose kuntu ukora witanga bishobora bakenya, ariko nimba waratanguye umuziki uririmba wipfuza gushika kuki kugira ngo winjiye muvuga ati je nshike kuki, watanguye kuririmba uvuga ati je ngere kuki? Murakoze. Kurimba ko wanje sinzi no bivuga icyo nkeneye gushika ko no bivuga n'umunsi ugahera nibirebire cyane, gusa intumbero ya mbere mfise no guhesha Imana icubahiro. Hanyuma no mubwo butumwa nyene iyo message biri mu izo ndirimbo igashikira n'abandi bene data bakumva bagahezagirwa bakumva nyene ubutumwa buba muri iyo ndirimbo hanini nibyo. Intambamye uhura nazo mu muziki mu kazi kawe ka misi yose ibijanye no kuririmba ni bihe bintu bona bikugora byo tumutabandanye? Ni
ibyo byo ntibyobura nyene nk'intambamyi cyambere nko umuntu aba adafise manager abona ko uburyo bugoye umuntu ashobora gukora muri studio si ku buntu ugasanga nyene uburyo niyo ntambamyi ya mbere yere intambamyi ya kabiri nayo nuko noshobora kubonye ntashobora kuronka manager ngo amfashe nkakora nk'indirimbo ikamara imyaka 4 5 uretse nkaho nyene nk'inzo nshobora gutanga muri kwaya ndirimbamwo ugasanga rero imaze imyaka 4 5 bigaca bituma rero nk'ije ndagibagira ntaronse aho ndekodiga mu mwanya ugasanga niyo n'intambamyi ituma nyene bitagera imbere ibikorwa byonje ngo bitere imbere mugandi bizeye ko bizogenda neza. Kuva utangura gukora indirimbo umaze kugira indirimbo zingahe zira ahantu uvuga ati zaciye muri studio? Maze gukora zibiri gusa. Izo zibiri umaze gukora hari ikintu warazo zimaze gushikana ko kuva utanguye? Nubivuga ko kanini ariko kambige gato. Nukuvuga jewe kubera ibikorwa nyene byuko n'umunyeshure navyo biri mu bintu bituma ntashobora gushika ahantu nifuza nkuko ndabiteganya. Kuko nkuko indirimbo ya mbere natangiye kuyikora haraheze imyaka 5 nkoze indirimbo ya mbere iyo ndirimbo nkiyikora juste nahise nja muri internat nashoboye kuronka ukuntu nyene ndetse he n'abagenzi benshi babimenye ni kuvuga iyo myaka yose yaraheze izi nk'abantu bake badashikana 20 ego igira kabiri nari ndayikoze mu no mwaka wa 2020 niko novuga ni nkuko ngeye gusubira ku murongo wo gutangura ego mu gihe mpinduye section nkagaruka nyene mvuka nuvuga ko ariko numva nyene noshobora kubandanya ibikorwa byanje numva Imana yashizemo. Imbere yuko tugusaba uturirimbire kwanza twumva ijwi ryawe n'abakunzi ba Imana TV bumve impano yawe urashobora kumura gusha nkinjira mu buzima bwawe gatonya nkakubaza ibibazo bitandukanye n'ubuzima bw'umuziki? Ntangorane. Berica n'umwana wa kangahe mu muryango? Umwana wa gatatu. Umukobwa wa kangahe? Wa kabiri. Umukobwa mwiza atekereje ubona atambuka atekanye urafise umusheri? Ni birebire mugabo novuga mu ncamake yuko bavuga ngo mu rurimi rw'ikinyamahanga ngo ndi single bro. Bishitse ushaka umuhungu ameze gute aje kuturaga uvuga ati usino kwanga? Icyo kibazo kiragoye kuvuga. Is my secret mugabo ishobora kubivugira ahagaragara ni secret yanje nyene ego ati biracari ashobora kuba yubaha ikintu bavuga umuntu yoba yubaha Imana ibifaranga oya kuvuga ibifaranga afise umutima wo kubaha Imana ico kiri mu bindi byinshi. Winjiye mu muziki nta bantu ubona baratangura kuza kugora ko tuzi abakobwa ari abantu bari baba ari abantu bahanzwe n'ibibazo byinshi iyo utanguye kwinjira mu muziki abantu umengo uragize visibility gose abantu bagatangura kubona abango ntibakugora? Oya abantu bangora kabisa namaje nimba ndifye ndamahoro meze neza ntangora eko urashira kuri fiere mugabo abasore kuzumva utunimero maka nimero oya tuna kibazo ndabifise ko vraiment abakobwa benshi barakunda guhura n'ikibazo cyo cha promotion canke muri studio iyo hageze ko ari aja muri studio ugasanga baririye aba producer abahinyanyuzi abantu baza kugira production bakamusaba ibintu ibiturire ubona atari amafaranga ibiturire mujana mu ngeso mbi wewe bigushikiye uwo byirinda gute? Oya ijoje mu byo nteganya nibaza ko bitazonashikira kuko kukurimba kwanje nsanga navuze byinshi mugabo kukurimba kwanje vraiment ikintu cyose coba nk'intambanye imbere y'wanje Imana ndirimbira nkorera yashaka kukinkura imbere ntaragwa mu uwo mutego niko nobivuga. Nuwe muririmbyi mu Burundi uraba ukavuga ati arambere icitegererezo haba muri gospel canke muri profane mu muziki muri rusange? Mumbabare gato mu baririmbyi bo mu Burundi je ndabakunda cyane ariko kubera nyene novuga ko ndumusuze informe ku bintu nyene je n'abaririmbyi mugabo ndakunda kumviriza Got Talent yo mu bindi bihugu niko novuga ego no mu bindi meze neza ntangwa n'icyo ndabaga ariko
nyene bivana n'ukuntu umuntu ashobora kuronka ngene ko kuri abo bantu baririmbye mu Burundi. ni ukuvuga ko mu Burundi uvuze ko atabaririmbyi benshi uhazi uripfuza ariko nta muntu ubona uvuga ati dukoranye nka korabo yonshikana ahandi hantu. Muko kurimba kwanje ni impano nyine kurimba ni vyiza kabisa kandi ni vyiza no kumenya n'abandi bahanzi cyangwa n'abandi baririmbyi bo muri kino gihugu, ariko sindashobora kubona n'inzira yabashikanako. Yego bariho benshi muga nabo ni bakenzi nuko novuga. Hama indirimbo zibiri umaze gukora iyo wakunze kurusha izindi ni iyi? Indirimbo wakoze nawe ukavuga ati vraiment iranshitse nyene nuva ko yanditse neza kandi imeze neza nanje ndayikunze. Muri zibiri urashobora kuvuga ati vraiment iraruti imwe iraruti yindi? Ego je dufatiye kuri message zose je numva zimwe message, ariko ku ndirimbo mmereka gukora no muri 2020 niyo numvuga nyene ifise ubuhinga n'ahatari burebure bushobora kuba busumba bwa yindi nyana mbere nakora haize imyaka 5 umva ko n'imyaka igenda iregera imbere niko novuga. Ndashobora no kuririmba n'iyindi atari yo nakoze. Ego in the morning I will praise you, I will sing for you. Oh Lord, every day you shows me steadfast love. I'll sing for you, I praise you, I worship you, my steadfast love. Oh my God, I will sing praise to you for you. Oh Lord, every day you shows me steadfast love. Wow. Iyi ndirimbo niyo wiyandikiye cyangwa niyo umuntu uri kurasubiramo? Oya, niyo niyandikiye ubwiwanje nyene. Berica nimba atari banga wiga he? Niga kuri lycée technique communale Kayanza. Uko tumenyereye sindimi ariko wiga? Oya, niga informatique de gestion. Icyongereza nk'icyo kimenye gute? Kuririmba nyene icyongereza ndagikunda, ndakunda gusoma ibitabo kandi nyene nk'abanyeshuri baratubwira abigisha bacu kuza tumenyera gusoma ibitabo, umuntu ataguma muri ururimi rwo twavukiyemo gusa. Rero James na Bible ikirundi, igifaransa n'icyongereza, igiswahili niyo ntaranko nayo ninzo yironka. Nukuvuga rero nkomeza gushakisha ubumenyi kuko nyene tuko tunjira nyene mu bihe bisaba yuko umuntu abazi n'indimi. Ego birumvikana ko umukobwa mwese mwe kunara afise impano idasanzwe kugeza ubu wumva umuntu yo gufasha habonetse nko gufasha yo gufasha iki? Jewe cyo numva yomfasha cyane kugira nshobore gutera imbere mu bikorwa byanje, kuko hariho nk'indirimbo ndasinye indirimbo vraiment nyene Imana yampezagije novuga ko ataruhara nashizemo kugira je zikompoze umugabi zikanza umwomani kazimpa. Sinashobora kuvuga kuntu ni birebire mugabo nkumva ko naje ziri mu buhinga kandi atari je ndabyishoboje kugira ndazironke. Hanyuma rero nk'izo nyene numva ndose umuntu afasha nkakora muri studio imeze neza, navyo byombera byiza cyonezera cyane nivyo. Yego urabishika ukavuza ama instrument canke iyo uri kuririmba barakuvugiriza? Baramvugiriza nyene baramvugiriza. Ino 2020 niho numvise no baheveye nkumva no shushikara ibikorwa by'iwanje kuba ncengiye ubuntu mino 2020 nyene itaranahera, nkabona biragenze neza nkashobora kubashikira. Nuko ndumva ari gitangaza Imana yankoye navyo ndabishimira Imana, ndishimye cyane kandi n'abakunzi bino TV n'ukuri Imana bahezage bahe umugisha ndanezerewe. Babwira ati bagire subscribe bagire subscribe. Voilà. And share. Okay, hama abakunzi bawe ibikorwa turumva ko ufise ijwi ryiza, niyo ufise ikibazo cya studio canke iki umwanya n'umwanya birashobora gucamwo ukaronka aho ukorera. Ibikorwa byawe babisanga hehe? Kuri YouTube. Ego nashobora gushirako ushobora kwandikamwo Berica, urashobora kucubona izo ndirimbo ziwanje cyangwa ukagira indirimbo nakoze yitwa I Remember, nindi yitwa Nzomubona Yesu ushuzibona. Ego Nzomubona Yesu na I Remember. Yes. Urundi rubuga nshobora kuba nakoresha ni Facebook.
muga nta zindi mbuga ndashobora gukoresha muga nizi zibiri zonyene YouTube na Facebook nitwa iradukunda Berica. Reka tugushimire kuba wafashe kano kanya kawe ukadutiza kugira ngo tugirane ikintu kiganiro. Murakoze cyane ndabashimiye cyane Imana ibahezagire. Sawa reka tukwifuze gutera imbere kandi igihe cyose uzoba ufise igikorwa gishasha Ikimamara TV tukuri hafi. Murakoze cyane Imana ibahezagire. Ikimamara TV komeza mudukurikirane mugira subscribe share like ibikorwa byose aho babiri hagati mu gihugu murazi ko twatumaze imisi Ngozi mukayanza hehe just kuma tubazanira kandi ku mwanya kandi bimeze neza tukiza gutezanya imbere twebwe nyene.